mutima we ko watweza abantu aho twabereye nturantwenza ariko oya byamaze kuba aho twabaniye je mbona utarantwenza imbavu ko zitarusha nyene cyubahiro abishejweho niki ko mbona yambaye uzura abantu kwirigara cyane cyane bujumbu yego usanga yambaye impuzu meshi isabuni yayikuye wewe bamugisagara bwira isabuni bayikura he bajya abantu naje singibayo cyane nyene cyubahiro wewe warabaye babaho gute mukombozi aragenda kuririmba ukabona uti amahera yakuye haje kuririmba yego mugabo hariho ibindi bigabo umubona biyerera gusa rudo bari ku rudo none ko badagwaye kwashi kandi bujumbura bavuga ko bakenya ruguru bagikenye wazamuciye hose wasanga kwashi nkaje ubonye bajya bose wasanga harimo ugwaye kwashi none ubu nta kwashi hari hakiboneka none bujumbura ko bidoga ko bakenye ko ntabona kwashi nibiki baryiki ntibagira munsi y'urugo yego kandi gabakahakunda hatagira munsi y'urugo ari umuntu yigeze kuza kunsaba umunsi umwe usaba gusega muhira yego naba mu Gasenyi yego hanyuma araza mu gatondo ka karenza numva ngo hari umuntu akurondera nje kumuraba niwe urondera ikinga ngo rana ngo je naramugaye ngo none ngo narinje ngumpe ngo tuntunga wewe wavuye ruguru aho bafise munsi y'urugo uje aho tutagira munsi y'urugo none je nk'ubuno kugaburira ivyo kuye hanyuma twarahaririye acabwira ngo basigogurira ikinga ngo kikimuga ngo cenduga nanje nari inkenye muhungu ico gihe nari inkenye ndiyumvira none umuntu ko yamugaye mbe no sanga ari imana ngendeye bizogenda gute wewe ikinga gikimuga uratsingerera izimvye je no yakura he ngo yango mpibihumbi 200 ngo twegwe ngo batubwiye yuko kuri sezi kizito tuzanye 220 bazoca baduha ikinga yego candagorana madama ati none tuza gusumisha iki kandi twari dukenye bwaravuga ni mubona ko nanutse mbe ikiro ukigwa ngakibira ubu ariko barabigura ivyo gufungura kiri ku mahera 2500 mu gisagara havyo nibuka kwera ntavyasuma none ko ndabifise none nosoma ivyo vise sasa biharage ivyo byose je ntumbaza ibe baratsingira biryoshe kuryo tuntu wimburiye iwawe yego hakiro ciza gico urumva wewe ubu gusoma vyaraheze nyene cyubahira amahera ndayagenda nuko nyene nk'ibintu ndaba mvuga ati none reka ndimudu agaceri hariya reka ndimuduteke hariya nzojya mu mezi atataza nkaca nibikira uko nyene bironyorohera mbeco pajyane kena nanga ntayongwa ntaryonzi vrema menga arashika nk'ibihumbi 15 ariko 15 ubu kandi umuntu aja mu kabara kanwa nk'uducupa tune twahene oya tune niyo banyoye kuzi ngo nka veni umva abari ibiro bingahe vy'ibirayi abari byinshi iheneke nimwe urumvise 2500 yego ya iheneke nimwe ibiro 6 ibiro 6 vy'ibiraya umuntu akabirihereza muri yinda kandi naho nyene nta muntu 6 kugwiza 4 abari ibiro 24 agaca kubava gubo bukene yego gubo bukene ngurumva ku bintu birazimvye birazimvye ku isoko ariko ntiwahenekene yego na ahejeje kwiraguza ibiro 6 vy'ibiraya ku isoko biraya birazimvye yego nyene cyubahiro amostera agakubita gaho umuceri kilo 4 ubu kiri kuri 4 urumva iheneke nimwe ibiro by'umuceri n'imiburi 3 hafi 4 by'umuceri ku iheneke nimwe uraza umuceri ngene uzimvye ariko akubita amahenekene gusa yego la brochette bwaso agakubita na brochette agaca ruguru rwaruka cyane rumanuka mu gisagara yego none umbonye umunyagisagara nawe yaduha akuje mu gute nyene cyubahiro je narishaye hamwe ndiyumvira ndabona ati ni vy'ukuri izina mutima mu gihugu cy'u Burundi rirazwi cyane icyo gihe nari fise ubushobozi bwo gushobora kwinjiza nk'imiliyoni 8 ku kwezi vyabuze inkinjiza miliyoni 5 ariko ndavuga ati naho aho cyangwa wamenya izina riranyaruka guhera mbega nzobaho gute
ndaronka akazi ndaja gukora ariko ndaraba umushahara bamwe ndabona ni sawa ariko ndacara umujene maze gushira umukenyezi wanje mu nzu avyara umwana wa mbere ndabona pampers ngene zimvye ndabona ngene umusururu zimvye ndavuga teka mu nyuma ndakurikirana ibiganiro ugwaruka mukunda kurugirisha mu rutera intege ndiyumvira ndavuga ati none nyene icubahiro mukuru wacu w'igihugu ciza c'u Burundi ku mabanga afise n'umwanya muto afise ararima none jewe nije noguma nicaye mu gisagara gusa teka reka naje nduke naguma ndabamenyeshe ko muri mu bantu ba mbere nigira ko icitegererezo cavuga ati reka ndime nanje rero none ko bihomba warabanje uraza kuraba abandi ingene bahonze kugira ngo wumve ko nawe utazohomba mu burimyi urgitangura ego kubera gusitura umushike ego biragoye bitwara n'uburyo bunini ego ukabona kumenga uracitse intege ku buryo wobiheba ego ko naje ndibuka nk'ibitangura hariho igihe nahomvye nk'inshuro zishika 4 haraho izuba ryaka ahandi naho ngasanga imbeba zabiriye narigeze kuri mu murima w'ibijumbu imbeba zica munsi zirabirya ntavyo nimbuye hanyuma nshavuga nti kuva ubu nzopfuma nsuma ndabihevye hariho umurimyi umwe ego yanyumvise hanyuma acavuga ngo uwo mugabo nuwahe ngo umurimyi ni nk'umuvyeyi ego umuvyeyi abuze ntaca aheba ego ndavyumva muganaje ndatwenga muga mu nyuma asanga vyasubiye kufata nasubiye kurima ego wewe ari kiragushikira ngo wumve ko ucika inkoko warabanje caye kwigira ku bandi uti aha bagize ingorane sinze ndayigire murakoze cyane ubwa mbere narimye 2 hectare muri projet y'Ikajonda hano nari nshoboye gukota ibiraya ndabirimye biracikiririrwa gushika naho ndonka itoni 3 n'ibira amajana 9 ihangane ndabitwayemo navyo nyene bica birabora ndicara ndicurikira ndavuga ati mbega mana bizogenda gute ndumva neza ko intege zicitse ariko naho nyene ndakomeza naho nyene ndima hegitare 2 nazo nyene zirononekara ariko ndavuga ati ko biri kose ntegerezwa kubandanya kuko ahantu hariho umugisha be mutima oui umuntu yoguha imiliyoni 50 ego muvyeyi ati ntuzupfe urimye ego muvyeyi uri nawe akacaguha itago hegitare 5 ego muvyeyi notora itongo hegitare 5 kubera iki kubera ko iryo tongo impu umwimbu nguma nimbura buri gihe ariko amafaranga arahera none imiliyoni 50 ego muvyeyi nta kuntu washaka gukora ntizihere murakoze imiliyoni 50 uri umwana w'umwete utine naguza akazi je ndabona yuko imiliyoni 50 woba ari umushinge w'ubuzima bwanje mugabo urumva wewe wahisemwe yuko imiliyoni 50 itongo niryo ari umutahe ukomeye yego igitongo yego ni nk'inka wa mukama yego itongo rikingiye usomye mu ijambo ry'Imana yego umutahe Imana yahaye umuntu samahera aje mu nyuma yego umutahe Imana yahaye umuntu ni wenyene yego bene itongo yego amahera umva aje mu nyuma nibiguruka kandi urazi umuntu afise amahera mbe urabona urukundo ugira iyo afise amahera yego wicaye mu kabara uvuga ngo nawe nibaguhentuze yego cyane ukaza kubibwira byaheze kera yego urumva rero itongo yego tahe Imana yatanze yego nico gituma ivuga iti curi bungabunga yego we ngaha wambwiye ko watwawe yego samaye vyageze gute sinasamaye nyene icubahiro twarateragiye tuteragira nk'uyu munsi bukeye imvura iragwa ishitwara nka hegitare 2 z'imbuto ndavuga ati naho biruko simpeba subira nguri yindi mbuto ikibiriraho subira ndatera none ubutari wasamaye imvura yabitwaye gute hariho ahantu hinjiriye imvovo hariya kuko imikobeko yavuye mu yindi ndimo icihitana izanje ariko twe twari twakingiye turaterana n'imbingo ku ruhande bimwe mvuze rero byo kubungabungiza yego mpara ndabivuga iyo umwe aciye imiserege uwundi ntayice ni nkako kujya kwingwara yakorera yego umwe agize isuku
iwe abandi babara ntagire kugira isuku ntikibuza gukorera ibafata yego n'imiserege uciye umuserege wenyene ntikibuza kutwagwa kuko inkokuri zoza ikomeye cyane icitwara abeje nico gituma twaba duhimiriza yuko umuserege twogira imiserege ifatanye hose ku buryo atamazi namwe ashobora kumanuka hepfo mutumba gushika nkonga amazi agendera nyengetera urumva rero kubungabunga isi aho wacibona yuko ari nkenegwa yego none wacibigisha ko uciye ubwenge hariho abantu bagendera ngaha abanjeniyeri agronome communale baragendeye ngaha nkabahanuza kuko zishobora kugira projet ingana nk'uku kumwe n'abaserukira uburimyi mu commune canke mu ntara barahashitse baravuga ati nukuri indimo yawe wayiteguriye neza kuko sanzwe nkorana n'abanjeniyeri agronome bavyize babinonosoye barabibona n'abene gihugu baza gukorera ngaha baravuga yuko hari ibintu vyinshi bariko bahigira ngaha muri kano karere batari bwabone kuko ngaha mu bituma twaje gukorera ngaha tukora uburimyi bwa kijambere. Hariho ijambo mpora mvuga yego hariho ibintu bimaze kuboneka ngaha mu Burundi kuva rutanguye guhimiriza mu mugambi w'uburimyi n'ubworozi yego kera hari imigwi ibiri y'abantu hariho banyarucari n'abakire abakire bavuga ngo wize wese abaye umukire n'ubu ndiko imyidogo iri mu bantu bijanye n'ubukene iri mu bahora bitwa bakire yego kandi we muragenda na benshi kuko babivuga wumva bamwe bahora bitwa nyarucari nabo yego ubu imyidogo nibiki ubwo ruhigi wewe ubona gwahindukiye gute aho ibintu bicurika uwahora ari umukire akaba ariwe yidoga ko akenye uwahora nawe yitwa nyarucari nawe ugasanga ni wasigaye yicara muri VIP yego nyene icubahiro ubwo ruhigi gwahindukiye mu gihe abantu benshi batanguye kwizera impapuro cyane kurusha umwete n'ubwira n'ibikorwa by'amaboko je mutima narize mfise nize banque et assurance ariko inyuma yaho nkitanguye ino projet abantu benshi barantwenze ngo nta muntu yize ashobora kuja kurima hari n'abagenzi bamvuyeko nguri ikijuju abakiri bato bavuga ngo urumubono guko bono wewe ngo ushobora kuva mu kanyosha uduge hariya mwishinga aho umuntu agutelefona ntagutora uri kurarima haje uri kuri miki we mutima umaze kumenyekana umaze gutwenzanye n'icyubahiro uracyarima wewe mwegera umubwira guha amahera menshi witagatire ndababwira ati umukuru w'igihugu twe ntiyatureze ngo turera amaboko yatureze ko twebwe rutegerezwa gukora tugatanga akazi apana gusaba akazi je nikuye mu kazi murabizi ndavuga ati umuriyoni n'inusu naronka jewe ndawuvuyemwo ngiye kurima buke buke bizoza ariko ubwa mbere urahungabananye n'icubahiro ukivuye mu kazi imirete waho rugimanzi kakuvamwo ndavuga ati none ibintu biki kandi we waravyibushe cyane mutiva muvyeyi nari mvyibushe irase mu kuyifunga n'abantu batanu bayifunga na mezuku ndavuga ati bana nyongera inkomezi none warahovye cyane ni wahovye narungutse kuko ubu ndashobora kwiruka ibirometero 12 mu munota umwe Awezo tuzana ikidari ndumva muri chenzo olympique zikurikira Afraside niyo saba yambwiye nukuri buje mu bintu byo kwiruka noca ntaha namubwiye twari umwana mutoyi none kabuti wawe ko watweza abantu yego aho twabereye nturantwenza ariko oya vyamaze kuba aho twabaniye je mbona utarantwenza imbavu ko zitarusha nyene cyubahiro ndazi neza ko mwebwe mukunda gwaruka rukora mu bindi vyatume jewe mvuga ati reka nkore naravuze ati reka nkore kubera ko ubukene bwari bundembeje muhira nyene cyubahiro abakobwa bo mu gisagara baragumukanye n'icubahiro kuko nagoma ndababwire ikintu cyame nambere bafatira ko barura ama envelope babaye kuri mariage nyene cyubahiro twadidanye ijoro ryose ambwira ati harimo amadolari none arihe turacakirana na mpaka ubwo ni kuvuga ubukene bwarafashe hamwe ndavuga ati none ibi nibiki hamwe uriya n'umuntu muramukije uzabumva kubwira ngo sandagiye ngo nta na kimwe fise kweri ko ubukene bwari bwamaze no kuza mu maso burafata none ubu mbonye ntubona ko konte yuzuye nyene cyubahiro umuntu aje gukoramutsa uramwogororera muga cyagihe nibaza ko wacuhunga nacamunga navuga nari wabona umukenyezi baje nasha ndababwira ati babwire yuko atariho turi gusenga kubera ubukene nuko tari bwaronke umwana acaja kuvuga ngo papa avuze ngo si
nawe ntiyari bwakure. ubu yo gutabara ati ngo papa avuze ngo si hari kubera waramaze nawe komera neza uje kuramutsa uravuga uti ubu nanje aza gutavuga ko avuye kwa mutima ntabwo bangira ubu n'uzanye inkoko ndamubwire yibanga agenda yiriye kigice kuko ndazoro ahandi bacuvuga ngo itahire sigare ndimenya naca ndabukuru ndamuhenda kugira ngo ayisige nzoyige gatatu yego nerega mutima hari akantu wari wavuze uti wararavye siga izina yego umurimyi kabisa urabona yuko ashobora kuvuga ati jewe ku burimyi bwanje nzosiga izina birashoboka cyane nk'ubu ushoboye kuraba iyo societe yanditse ya Kanoverija ndabona neza ko nzosiga izina kubera ko mu Burundi hari abantu bake benshi barima mugabo badashobora kwimbura ibintu byinshi barimo ivyo bafungura uno munsi nk'ubu ndaza kuvuga ati turakuyemo imbuto turazibitse ibindi bigiye ku isoko shaka gukora uburimyi gushika ku rugezo ikiro c'ibiraki zoja ku gihumbi kandi ico ndavyizigiye haba Imana yontera iteka nkaronka amatongo menshi ndima shaka kurima gushika ku rwego ikiro c'ibiraya kija ku mafaranga igihumbi kandi bizokunda hariho umugambi turiko turigishanya na Izabo yego burya iterambere ry'igihugu subushikiranganje buza gukora nta bene igihugu bakora yego rero muri Izabo turiko turanaba yuko hoboneka abagwiza tunga bo mu burimyi bashobora kubaka zanzu barimamwo amasere kuko kugira ngo imbuto ibe nyinshi hatereza kuboneka abarima kuva kuri kakandi kavuye muri laboratoire bakagenda gushikaho bashaka kuri prebase kugira ikiro kizayigugwe amahera washaka ari munsi y'igihumbi kuko uzosanga tuca tubishora hanze kugira ngo vyorohe nuko abene gihugu bazosigara barimye amabaze batazosubira kubirima baca bashora no kuvuga yuko abo bagwiza mbuto bukuri nabazoba bashikaho bagira ama prebase bagaca bahabene gihugu bajya abandi bagwiza mbuto bato ku buryo rero amabase uyateye udasubira kuvuga ngo bandanye urima kuko umwimbu ucugabanuka ubona tuzoronka abagwiza tunga n'imiburi twashaka yuko nk'intara igira nk'abagwiza tunga na batanu intara imwe mu ntara zirima ibiraya urazitarimo ibiraya n'intara ya Bujumbura ifise igice barimo ibiraya mu kiyaya gusa batarimo ibiraya ubu harabonetse imbuto ya Kirundo nukuvuga ishobora kuba ahantu hashushe turashobora kuzoronka abagwiza tunga n'imiburi basi duhere ku bagwiza tunga 10 bemera kubaka amasere wewe ubona hari abazovyemera ko abize ndabona ko menga kenshi baratinya nyone cubahiro umugambi wo kurima irima ry'ubu riragoye risaba amahera menshi Moransemerera mu ma interview menshi nkora kuko jewe ubu nkora interview ufite ico ngomba gushikiriza igihugu c'u Burundi bivanye n'igisata ndi nyamwe maze kubivuga icuro nyinshi ibi bihugu vya Amerika wumva byateye imbere harima nk'ibice mugabo ugasanga ivyo bice bibiri bigaburira igihugu cose bikaronka n'ifashanyo biha ibindi bihugu bitarima ku rwego rushimishije umwe uno munsi mu bagwiza tunga dufise bo bifata nkama bakabona neza ko ari umugambi w'igihugu kuko kurimba nka 5 hectare ahandi ukarima 10 ahandi 15 n'umutima wo gukunda igihugu kuko ntubu uri kurarima ivyo bika wenyene none nk'ibi biraya je no bifungura n'umugore n'abana babiri rero hamwe bo bishiramwo inguvu bakabona neza ko kurima bo bikora kubw'ineza y'igihugu coca kija mu mahoro mu vyerekanye no gufungura rero nibabishiremo inguvu je ngerageje kubiraba naye nababwiye no mu ma interview nibazana amahera bayashire muri society si ya Kanovera twebwe twirimire kuko niwo mwanya dufise ariko kuvyerekeye kubaronka barimwo nibajijuke baze babikore bareka ubwoba bakoresha amahera tugaburira igihugu uravye muri Amerika iburaya abarima usanga bafise amahectare menshi cyane cyo barimisha amashini kuko burya twebwe dufavuga ngo turiko turigana ntituzi nivyo twigana ivyo arivyo ora twebwe ni igihugu gitoyi kirimo abantu benshi ariko abo bantu bakunda kurima novuga nti twebwe turafise ico twisangije mu gihugu c'u Burundi turabantu turi kwisi cyane umutima wacu wose uri kwisi uruzurabe n'imanza nyinshi dufise mu Burundi n'imanza z'amatongo rero umwe wese afisa ako gato kuko mu gihugu umwene gihugu wese ategerezwa kuronka ahaba
rero kugira ngo uzuvuge ngo urose hegitare igihumbi nka kujya ko muri Amerika hegitare amajana 5 ni ibintu bigoye cyane ariko birashoboka nk'ubu dutanguye kurima muri ziryanzo jewe ndasanzwe nza nabitanguye ndarima itomate ibiraya naratanguye navyo nyene n'ubu turiko turakorana na Izabo turariko mukungura umwimbu ndarima n'imboga mbere urashobora kurima imboga muri ziryanzo umwimbu ca wiyongera cyane abantu benshi navyo bazi sanzwe ndima n'ibizinu izino vyo razibirimwa mu nzu nyene urashobora kubona ingene mu nzu ipima nk'imetero 10 ku 20 ishobora kuvamo miliyoni n'amamiliyoni kandi arakantu kare gatoye rero uyu turiyumvira no guteranya amatongo kuko abantu babarimye nibaze bariyumvira marandaba nko mu ntara bamaze kuvyumva ivyo gushira hamwe amatongo ni Kayanza kera mu Kayanza bavuga ngo dutongo ni dutongo amatongo yaraza hari ivyo ruka kuva kwirana kubera baragiye guteranya amatongo baca amatongo araguka bica vyoroha mwarimu w'indimo kwigisha bica vyoro baterera rimwe ingwara ihaje ingwara bayivurira hamwe bigakunda nico rero nibaza yuko barakwiye gutangura kuvyigishanya narabonye hariho amaparuwasi ataye kuvyigisha nk'Ikarusi mu Gihogazi narabonye aho iparuwasi yigisha bari impande yayo bakarimira rimwe ibigori ugasanga bimeze neza rero abantu niba bashaka gushira umutahe nk'uko bivuze urawuzana nyene ntega ntivyizana noye nko uvuze umutahe n'isi ya Kanovera bare yashira hamwe ubwa mbere irishira hamwe ryawe rifise abantu bangahe irishira hamwe ni ishira hamwe rifise abantu benshi tuko turakorana hariho n'aba partenaire badufasha badushikira badufata kuboko ati ehekora ubu nta bantu barazana mu mutata ari mwebwe nyene hari abantu bamaze kuzana imitahe badushikira abaduha impanuro ngo ndavuga Dr Bosco gira uko ushaka nawe nyene uyu mugamba arawumva cyane harimwo BBCI uhora idufasha nawe nyene bakadushigikira urumva nabashigikira s'abanyamitahe barimwo abanyamitahe none ni bangahe Dr Bosco gira uko ushaka arimwo yavuze ati heko muri bangahe turi babiri muri babiri yego uwundi yoza n'umutahe mwo mwakira turashobora kumwakira kuko ni ku neza y'igihugu kuko catwongereza ibikorwa ko nk'ubu turafise projet yo kurima tournesol nga mu gihugu cy'u Burundi twongereza umwimbo urumva turacakena abantu benshi bashiramwe amahera kugira ngo twungure igikorwa kibe kinini kugira umuntu abe munyamutahe n'imiburo we ashira mwanga uno mwanya hariho abantu bashobora kubitwigira bakaraba turavye ngene bimeze umutahe uri muri society ya Kanovera hoja mwiki mushobora kugura ama action mugashiramwe kugira ngo tubandanye gushika kuri iyo ni mwe maravyiga hakirikare ko hejeje kubahamagara bamuriga muti actionize yego kamukombozi hajya gacavuga ati jewe ndashizeho ama action 20 waje yego nyene cubahira acazana nibaze kuko ibindi ko ndabivuga hari hundi numvise mugwaruka umwarakanuye yego umwe arima ibibonabona yitwa ngiki hariho uri mibonobono nawe yavuze ati nibazane abantu b'ibinebwe nafate ajya amahera wahuruja kuninywesha henekene wirirwa wicaye kwikonwa uyazane ushiremwe umutahe hamwe nawe uvuga uti nanje nzohembwa nafise umutahe hariya mwisi ya Kanovera canke kurujya ari mibonobono n'abandi bafise andi mashira hamwe abantu bashaka gushaka umitahe akaguma akora ivyiwe mugazi yuko hari ikintu kiriko kirakogwa ivyo byose rero hamwe wewe kutanguye kuzura hamagara utizana imitahe bari nibumve yuko bashanga imitahe hanyuma twese niho muzanye imitahe mu bisanzwe ni nk'ingufu mushize hamwe umwimbu uca munini cyane none rero namwe bwe no kubandanya murondera mu biharure neza mucavuga muti twebwe iwacu uwuzanye umutahe umwe action imwe naya umuntu agacamenya ati hajya no shirayo bica bigenda neza kuko uzosanga biriko biradufasha kuko nk'ubu naraganiye n'umugwiza atunga Sioni ndamubwira projet fisa arambwira ati iyo projet yawe ni nziza tuzoroba dufata umwanya tukiyageko rero barakwiye kuzana amahera tugakora tugateza imbere ubimye kuko ngaho ugiye kubiraba ntituriko iki gisata nikiriko kirakomera cyane kubera abantu benshi bibaza yuko umuntu arima n'umuntu akenye n'umuntu atize ico gicumviro turakwiye kugihindura mu gihugu cy'u Burundi bakamenya yuko turimye dufasha igihugu tugafasha n'abene igihugu bakaronka ibintu ku giciro ciza kuko turimye turi benshi umwimbo uraduga
abenegihugu bakabaho neza. nivyo urazi ivyo twigeze kuvuga mu 2021 igihe twagira umwiherero wo gwaruka rufise amashuri menshi. Yego. Twaravuze ko dukeneye muri uwo mugambi wo kugwanya ubukene nk'inteko zo kugwanya ubukene. Yego. Inteko zo kugwanya ubukene rero ziragira ho commandement. Yego. Ho commandement fata yuko hariho komanda supreme kizigenza w'inteko zo kugwanya ubukene. Na wacagira hasi hariho ubushikiranganje. Ubushikiranganje bukamanuka ariko turakeneye abantu abize amashuri maremare cyane abadogiteri bakwiye kwitwa abagenero. Hagaca haba n'abandi ba officier superieur hakaba officier subalterne no kuvuga nk'umuntu yize atashitse muri kaminuza urumva ko ari ameze nk'umusuzi office. Hariho undi nawe atagize n'amahirwe kuja ku ntebe y'ishuri urya nawe acaba umutrupe kuko nta numwe ateza gusigara inyuma adakoze. Iki kintu rero nkamwe mwatanguye mu bisanzwe nk'iyo societe yanyu mwaca muvuga muti twebwe turafise fata ko ari hanyuma mwe bantwaro ruba ruhari muca mufata nk'uko murima ngaha mugaca mubwira ababene igihugu bo ngaha bose baca baba mubo namwe mwereka ingene bokora kuko hariho benshi usanga bakenye kubera babura umuntu abereka mwakanuye kurusha abandi mwe muca uko muza murakora nk'ubu twariko turavuga tuti commune ikwiye kuba riba rituma abene gihugu baca baza kwiga iwanyu ukavuga uti wabonye ni wabuvuze uti tujya turime agapiripiri nk'akarorero gaca uvuga uti genda iwawe urime ni metero 10 ku 10 z'agapiripiri uzoshora iwacu kuko mwebwe niwe bamuzi isokiri ko nta muntu azoja kwimbura atazi ko azoshora. Ico rero niyo mpanuro ikomeye nobaha ko mubandanya mwigisha abandi kugira ngo kuva hejuru gushika hasi tuzosanga ata numwe akora. Hari ikindi kintu burya kidutera ubukene nabonye waramaze ndabivuga byumvikana nyene nane yo gukora igihe cyo kuruka turagifise igihe cyo imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza ariko ngaha imyaka yo gukora ntishika n'ijana aho noshitse ku myaka gukora bawa sigaye ari gusinzira gusa. Rero ibaza ufise amasaha 28 yo gukora gacu usanga umuntu w'umugabo aciye ubwenge akora amasaha 8 gusa abandi masaha 8 nko umunsi twagiye mu ijuru tuzotanga raporo gute kuri urya mwanya Imana yaduhaye. Umuntu akora amasaha 8 ku munsi ageze mu ijuru kuko Imana yaguhaye amasaha 28 nayo gukora. Hari yindi myaka myinshi yaguteguriye yo kuzoruhuka mugabo tugaca dushaka kuruhuka muri iyo yo gukora. Birumvikana rero ko mu ijuru raporo izogorana kuko ntuzoba warakwije kuko nama ndaba usibye gukora ico wari gukora no munsi urumva uvuze ngo nzogikorejo ico wokoze ejo urumva ushobora koze higa naco ryaro uzorinda ufufise ideni hajo usibye gukora kufite ideni Imana urumva uzoja mwijuru gute. Nico gituma umutumwa Paul yavuga ati usibye gukora no kurya ntarye kuko manategerezwa kurya ari uko yarusha yabiza kuba bari je mparavuga yuko erega burya turi navuga ko turi mu gihano abantu bose ari mu gihano. None burya iyo umuntu akiri urubanza hanyuma bakavuga bati wewe ugiye gupfungwa ugatoroka ntubukoze kosa nikosa kandi bagufashe baragwara natorotse none ko natwe Imana yaduhaye igihano ati kuvubu kugira urye uzobira icuye ni igihano none twase ugikora umva Imana idaciduhana twatorotse reka twatorotse twatorotse cyo tuba arakoza turahibirizanya kugira tuzoje mu ijuru twese dukwiye gukora twese tugafungura neza kandi umuntu yafunguye ndagutera inkuru akagira umutima mubafagize. Hari umuntu yamyambaza ngo mbe ni kubera iki ngo amatora mu Burundi ngo bitameze nkuko vyahora nikarebama mu mahane kubera inzara none ubagenda bariye umuntu yari yifite ibiharage ariko arasoroma avuga ati reka ntore ningo gaje kwisoromera ibiharage byanje yoje mu mahane nibikunda kare waca amatora heze
wasanga umwe wese afise akaradiyo ngo byagenze gute none hera aba bose bari ngaha nta numwe ariko arabaza ngo byagenze gute kubera bari biti ibikorwa vyabo reka narubwire ko bakubwiye isoko ry'ingare zabaye mu Burundi n'ubunebwe ubu abantu bakora none ko bimwe vy'ubwoko hari vyo ruka kumva kubera iki hari umwanya tukibifiti ubu umuntu afise ubwoko bubi n'umuntu adutera ubukene nibwo bwoko bubi nico gituma duhagara n'ubukene kuko n'ubwoko bubi bwo guhonya ubukene no kubuhonya kabisa kuko ni bubi urumva rero abantu bariko baratwumviriza nabo nyene bumve yuko umuntu adakora aba ariko aracumura kandi Imana izobimwishuza cyane gose yumvire nk'umwana wawe ariko ararira wakeneye mukate kandi wari wamuvyaye ngo uzumufate neza gushikashike mu bigera nta gicumuro ubucumura abarimo igicumuro umuntu w'umugabo abana biwe bararubusa ugasanga arakomeye afise amaguru n'amaboko afise umutwe wiyumvira je muntu niyumvira namugiriye ikigongo arakwiye gukena kuko nawe nyene yabayeho kugira Imana itugerageze irabe ko dufise umutima w'ubuntu w'urukundo umukeha bwenge gusa ni wafise uburenganzira bwo gukena kuko n'impumyi yarigeze kwirukana umusuma umusuma aragenda agira yibaka bakarikiye mu rugo yumva imigere ngo we acha yiruka ati yambonye niyo yayora kandi ariko ubu yamukurikira urumva ko n'impumyi irashobora guteza imbere igihugu umukihabwenge nawe burya nibigerageza Imana yaduhaye kugira ngo irabe ko tuzomufasha twase kumufasha ace vuga iti wa mutima nabaha w'umuntu w'ubuntu ati ntawo mukoresha muka umuntu yimye umuntu akomeye hagicumura abacumuye wimye umuntu akomeye oya kabisa abantu rero batunzwe no gusaba bakomeye ntibagire ngo sigicumura canka amayeri hari abandi babeshejweho n'ikiwani uruyeri kwera benshi rero hari habo nkorambona none nkujya abeshejweho n'iki ko mbona yambaye uzura abantu kwirigara cyane Bujumbu usanga yambaye impuzu meshi isabuni yayikuye wewe bamugisagara bwira isabuni bayikura he bajya abantu naje sinkibayo cyane nyene cyubahiro wewe warabaye babaho gute Mukombozi aragenda kuririmba ukabona uti amahera yakuye haje kuririmba mugabo hariho ibindi bigabo umubona biyerera gusa rudo bari ku rudo none ko badagwaye kwashi kandi Bujumbura bavuga ko bakenya ruguru bagikenye wazamuciye hose wasanga kwashi nkaje ubonye bajya bose wasanga harimo ugwaye kwashi none ubu nta kwashi hari hakiboneka none Bujumbura ko bidoga ko bakenye ko ntabona kwashi nibiki baryiki ntibagira munsi y'urugo kandi gabakahakunda hatagira munsi y'urugo ari umuntu yigeze kuza kunsaba umunsi umwe usaba gusega muhira naba mu Gasenyi hanyuma araza mu gatondo ka karenza numva ngo hari umuntu akurondera nje kumuraba niwe urondera ikingaha ngo arana ngo je naramugaye ngo none ngo narinje ngumpe ngo tuntunga wewe wavuye ruguru aho bafise munsi y'urugo uje aho tutagira munsi y'urugo none je nk'ubuno kugaburira ivyo kuye hanyuma twarahaririye acabwira ngo basigogurira ikinga ngo kikimuga ngo nce nduga nanje nari inkenye muhungu ico gihe nari inkenye ndiyumvira none umuntu ko yamugaye mbe nosanga ari Imana ngendeye bizogenda gute wewe ikinga gikimuga uratsingerera izimvye je no yakura he ngo yango mpibihumbi 200 ngo twebwe ngo batubwiye yuko kuri senzi kizito tuzanye 220 bazoca baduha ikinga candagorana madama ati none tuza gusumisha iki kandi twari dukenye bwaravuga ni uraba neza ko atari Imana tugendeye twemere dushake tubwirirwe mugabo atuve mu maso tubona ko yamuha mugabo dusigara turiyumviye none nk'uyu muntu yaduga ruguru hari akaranda mubwiye ntibase nturamara igatogo ryawe wataye ndaririme nze ndakugaburira ngo abana banje nabo bagiki abo bana bawe batakugaburira je none biri mu kintu ca mbere na mbere kiza guhindura igicapo c'umugabo ahagaze hose ubukene buri mu kintu umuntu ashobora kwibuka kandi yaratunze agacarira aho umuntu ashobora kuvuga ati nibutse ibihe bibi vy'ubukene naciyemwo agaca babara kandi atunze uwo mwanya rero ubukene
ni ikintu ca mbere na mbere nabonye gikomeye cyane gose n'igihe upfuye ubukene bubandanya bugukurikirana mu bana wasize. Nibyo ni nk'abana bakuze nk'ibifyina. Yego. Niyo wewe bararondeye abana bawe bakaba ari babana bakuze tambuka uzino. Yego. Mu bukene barabafata wagiye. Ahigiye babara basirimu bigira basirimu bakomeye ukiriho uko baha. Ugiye uzubona bakenye bose bagacagurisha. Burya hariho abantu ubukene nyine ari bababwiye kwegera. Ubukene burakwegwa. Mugabo byose intango n'ubunebwe. Yego. None nk'umuntu kuva ari umwana atega amaboko gushika azarinda saza. Yego. Nturabona abapasura none agaca avuga ati none jingira gute njahe. Akavuga ati ni mu nyongere yindi myaka handi ncamva. Kubera iki kuva ari umwana yatega amaboko. Atega amaboko. Aheza amashure leta ikimuhakaza caguma atega amaboko n'ubuntu. Yego. Nturumva bavuga ngo ntibarankora mu ntoke. Yego. Afashe credit leta niyiriha. Ngo nkata kumushahara ahabwa na leta ntaguvu akoresha. Hanyuma umunsi umwe kwije imyaka 60 ngo mutama ngo genda mu karuhuko k'izabukuru ati ngiye gupfa kubera iki yakoze amasaha 8 ntiyigeze yemera gukora n'amasaha 16 ku munsi yivyiwe. Kandi rero ubone uko turabigisha kugira bigende neza. Ubukene birashoboka ko tubuhera. Yego nyane cubahiro. Kuko nk'ubu aha hariho abantu usanga batagira n'itongo muri abakore waho. Ugasanga afise agatongo gatoyi cyane. Muguru umva yacaronka amahera. None arose amahera ntajaja kugura impene canke urukwavu bigaca vyoroha. Agaca yorora. Buke. Igaca usanga nta tongo yari afise mugaci yakora kandi kantu gashaka kumuteza imbere. Burya aricyo catumye nza n'ujya mugambi w'ibizi. Gashaka kubutagira itongo ukaba umutunzi. Ama miliyoni ugaharura kandi wari wifitiye itongo ritarenze metero 20 ku 20. Ivyo birashoboka. No kubandanya rero dukora narega mutima. Cyane baza ko abaje ngaha batagusaba. Baragura. Ababishaka barabigira. Ngo ndabaye imparuko. Ababishaka ndabaha ibibotse. Ngo na abashaka gusaba ndabaha ibibotse. Ucuba hagenda urime. Kera ariko twabivuga. Wamuha dukeyi cyane. Intica ntiyo yumva ishapu hanyuma gato guturi tumaye naguhaye genda urime niko amuyi nica nikize ndamuha iby'amarano uyu munsi aje atazobiro kandi hajya abantu bamenyereye gusaba niba binabo muri buki gihamana Imana yaha Abisirayeli yego nabo nyene bajya bakoze kuko Imana yavuga ngo ku munsi uzuje gutora yego binebwe rero byagenda ngo reka nzane n'ivyo zoyisha agasaga byahoze udakoze ndoga none hari abandi rero karirimbo no gucuta karirimbo ati naburima bambona nzoburya baza kandi urazi yuko abariko arasekura bariko aramwumviriza abikibano abagukikuje barakumva yego ugeze urukarango naho bagacamotegwa bagatangura kuza bitembereza kuvuga ati bavuze bati nimuduhe uvyuzanye ico bigenda neza cyane amaze kuronka ama message nk'ijana mu mufuko ubuho babibonye rero no kuri televiziyo jewe soromye mpanza numva abantu erega uranyibuka soromye umuceri ndiko ndagenye umuceri nzabona message none ujya muceri uzomara wenyene igihe nariko ndawurima wari kandi uyu ari kuri henekenega ariko aravuga ngo ubu bukene ari kuri henekene naje ndi ku kivi agaca nguranyibuka nasoromye ibiraya guranyibuka bayabonye soromye ibitoki uranyibuka imyungu guranyibuka nawe nagenda rime ubone ko zoza turabwira ati genda nawe wumvirize iyo biva niyo uzomenya uko atagutaga ivyagusa iyo utari kurarima nawe uri gukora ikindi nzana amahera rero neza cyane none rero nagira ngukeze mutima urakoze muvyeyi ngukeze cyane nkeze no gwaruka gwo mu gisagara yego nyene cyo bagwaruka gwo mu gisagara gwakanuye si babandi bo kugaburirwa gusa ubu ndabibona igene bateka umutwe yego abantu rero gwaruka gwo mu bisagara ngo bandanya bakanura yego cyane kumenya yuko hariho utuntu ushobora gukorera hajya mu gisagara nyene jewe mu gukanura neza yego nyene cubahiro narabonye yuko bingoye kuronka rasyo yego nyene cubahiro cyandagenda nkoragazo mu rupangu yego cyanagwa kurima imboga kandi amashu nasanze ari amashugwe meza cyane urimya amashu ukarima ibitunguru usanga ari amashugwe meza cyane ncanzana inkwavu yego nyene cubahiro nzana imbata nzana inkoko yego nyene cubahiro ndabwire abana bacu bavyibuka ko barya imirete yego nyene cubahiro abantu ntibazoremera ko no mu gisagara hari udukoko tubana
n'abantu erega agakwavu kari mu dukoko duherekeza nk'abana yego iya umwana ariko arakinisha kwavu kina yego yego uca usanga kavyaye ugasanga umunsi umwe nawe arashoboye agakwavu ari yego gisagara nyacubahiro ibintu rero byuko gwaruka rwo mu gisagara gwataye kanura biranezeza cyane noneho benshi baciye bagenda kurondera aho bakorera imigambi inyuma y'igisagara yego rero nyacubahiro nane mboneye akaryo ko keza nk'umwana avukiye mu gisagara mugasigaye yabona yuko ruguru ariho hari ubuzima kera nimwe mwatwenga bamanuka ngo wabirimani ngo wakuyakuya tukumva twaramaramara je munsi umwe narashavuye ndababwira ni yego bo kuva rero tugira tugomere ntihagire indya zisubira kumanuka turabere ko musubira kudutwenga muze muco mugwara kwashe iyumvira abantu batujya ko munyenga kandi indya zose zivi wacu yego bahora bavuga urabona abaruguru bavuga ngo yamanutse nk'umufuko w'amakara yego ngo ntiyasubiye kuduga umufuko w'amakara se ndawubona uvuye Bujumbura uduga oya yamanutse nk'umufuko w'amakara ubu rero Bujumbura naho naje mvuga ntiyaduze nk'umukeke kubera ari baduze nk'umukeke ntibagaruka keke nturigera uva ruguru gumanuka wava ruguru ukabanuka kandi bikunda mugabo jewe terapiya murandazimanuka muri wa mugambi muri ujya mugambi yego je ndashora Bujumbura ndimbura ngashora ikarusi igitega ni Bujumbura amafi none ufise nk'itoni zingahe z'amafi wimbuye nk'itoni 3 yego igisagara kiwe cyo zirya bibatse nizimwe bacha bajya mu bubare bukomeye se mu bukomeye gusa yego hajya nawe uzisuma ko ntubimenye gusa nazo ziraryoshe rero ifi zikarusi kuri ngari ya terapiya ni utamu yego uzoza umunsi umwe nzo guhonja wumviritse canke tujana ubwo nyene amera kiraza gahuta yego narinzi ko impande ya Tanganyika atamero yo mukeke kigira yakaboga yari shubahiro ubu jewe ni ntaye gato soma ibintu bike muri ikiganiro twigeze kugiranira muri ko murambwira ati mutima nabonye kuri mugwaruka rukora genda wongereze ugire aho urima hiwawe ndabashimiye kijya gihe mwarambwiye ati mutima ndavyibuka ko naguterereye naje nyene shubahiro ahantu nagutse ni heza cyane mwarambwiye ati sinzosubiye kumva ugigitungura usumye itomate ureke nyene shubahiro suma ibintu bike umuceri uguma wuzuye ibiraya biguma vyuzuye amateka aguma yuzuye rero biri mu ntaye no shindira abantu benshi iyo urima uza gusanga mu gisagara ukoresha amahera make kuko uba mu gisagara kuva kujya mbere no kujya kabiri ugenda moto ngo amavuta nta kupfiko ugasanga kundi urakoresha nk'ibihumbi 200 yagiye mu nzira y'ubunebwe ugasanga umuntu aguze ibiro 5 by'ibihaya akeneye umuntu umukarana muko amutwaza gushika ku modoka je vyaraheze mubona ko nanutse mbe ikiro ukigwa ngakibira ubu ariko barabigura ivyo gufungura kiri ku mahera 2500 mu gisagara havyo nibuka kwera ntavyasuma none ko ndabifise none nosoma ivyo mfise sasa ibiharage ivyo byose je ntumbaza ibe baratsingira biryoshe kuryo tuntu wimburiye iwawe yego hakiro ciza gico urumva wewe ubu gusuma vyaraheze nyene shubahira amahera ndayagenda nuko nyene nk'ibintu ndaba mvuga ati none reka ndimudu agaceri hariya reka ndimuduteke hariya nzojya mu mezi atataza nkaca nibikira uko nyene bironyorohera mbeco pajyane kena nanga ntayongwa ntaryonzi vrema menga arashika nk'ibihumbi 15 ari ku 15 ubu kandi umuntu aja mu kabara kanwa nk'uducupa tune twahene oya tune niyo banyoye kuzi ngo nka veni umva abari ibiro bingahe vy'ibiraya abari byinshi iheneke nimwe urumvise ibihumbi 2500 yego ya iheneke nimwe ibiro 6 ibiro 6 vy'ibiraya umuntu akabirihereza muri yinda kandi naho nyene nta muntu 6 kugwiza 4 abari ibiro 24 agaca kubava ngo bukene yego ngo bukene ngurumva ku bintu birazimvye ku biraya birazimvye ku isoko ariko ntiwahenekene yego na ahejeje kwiraguza ibiro 6 vy'ibiraya ku isoko biraya birazimvye yego nyene cubahiro amostera agakubita gaho umuceri kilo si 4,000 ubu kiri kuri 4 urumva iheneke nimwe ibiro by'umuceri n'imiburi 3
hafi bine vy'umuceri kwihenekene imwe uraza umuceri ngene uzimvye ariko akubita amahenekene gusa yego na brochette bwaso agakubita na brochette agacaba nguraza ingene bizimvye kw'isoko none mbe bashaka ko abarimye tubibaha ku buntu bashaka iki je maze kurima niho naciye mbona ikiraya uravye kugira ngo kibone kuko ku nguvu biba bigutwaye amajoro nyene cyo banterefonye mu ijoro tumuri muratwawe ndarira ndavuga ati mane nyongera inkomezi rijyanyuma ndaruka ko banyereka amafoto ati nturungi kiyindi manzu yakifotorera nzoza cyo mu gicuku ariko rero umuntu ariko aragifungura ku sahane yumva umengo ni ikintu coroshe barukwiye ko kimuha nko ku majana 5 niko bayiyumviye aguma avuga ngo ngabanya ngo ibiri jana kuraya mugabo kuri henekere ntavuge ngo gabanya imwe namaze barantanze anyo tubaruhuka rimwe acatabora ngo barantanze yego ubu basigaye bavuga ngo jewe ngo nyihera gusa inzoga ntumbwira ibeye yego ubu niko basigaye bavuga niko bimeze mugabo ngo ikiraya ngo mbwira ibeye kandi utwaye ibiro 5 muhira abana bararya nta biro 5 mwomara ku munsi ubonyako ibikunda mufise urubanza sa ariko kazubona abantu bariko baridoga ibiharage ikiro kimwe mu muryango w'abantu 5 murarya yego amateke ibitoki bagaca ngo birazimvye muga ntibigera bavuga ko henekene zimvye bavuga ko champagne zimvye oya harazimvye gusa ibiraya tubitage ku buntu kubera iki kera ntibari bwabone yuko uburimyi naho uburiko urakora wamenge burimyi nivyagusa nitiko turakora mugabo turavye uburuhe turuhe je ibubanza barima ku bihumbi ndwe mugayo ibubanza mendevre ya ndababaza none je mubona nzokunguka gute nawe yaciye ambwira ngo mutama ngo shaka untegere ngo ahi wanje nanje sizeho ukorera ibihumbi 4 iwanje ngo ahi wawe ndya 3 gusa ngo shaka rero ngo nyirukana nigire kwikorera iwanje naje canirukana ujya nasize iwanje daraba ntewe nigiye kugura ituragiteri rero ntangure kumwe wese arimiwe kandi ibi rero navyo babimenye mu minsi iza tuzorimisha amashini kubera umwe wese azo ariko arimiwe abantu bamaze gukanura ivyatsi bitaribwa tubihindura ibiribwa hanyuma twese ntagira uzoja gusuma duce dushora hanze dushore hanze igihugu cinjize amahera mva makungu bimwe tutifitiye duce dusigara tubironka bitatugoye erega n'ifaranga rero hajya mvangwe ifaranga ngo ryata agaciro nuko rushaka kuripima kwifaranga ryo hanze karataco twashoye hanze none iryo hanze rizodushikira gute tutashoye nitwe dushaka idolari dushore hanze turizane hanyuma duce tubona ingeri ifaranga ryacu rifise agaciro mugabo ataco washoye hanze uja kwipima kuri ifaranga ry'abandi gute oya nkora ndavyumviriza bavuze ngo ifaranga ry'Abanyamerika nanje ngiye ingene isahani y'indya igugu bihumbi 5 nziza hagiye Bujumbu muri Amerika n'amadolari nka 60 none ntayo woroma ijya y'ibihumbi 5 hagiye Bujumbu muri Amerika nta namwe wiro kuko havamo nka 4 havamo nka 4 imwe idolari 50 ugasanga rero mugabo mayino urezwe neza sohora amaboko kandi bugi havuga uwo bubezwe yego nyene cuba nayo buteruranwe n'icibo nakura ko n'umuntu uguriwe neza ntiyongeze hajya rero namazi asomera kwibuye tuvuga kuko tuba dufise aho tuvugira je nko ndanezerwe ndiko ndazunguruka nkabona nta kwashi nyene cuba aha nciye hose mbonye ibiharage bikiri ku gahinga ntibarasoroma naho kera kubera inzara twabisoroma hakita mu dutete bitarera neza none ubu birumirayo ntawo biraba aho naciye hose nabonye ndabashimiye cyane abene gihugu mwararimye kabisa nabonye ibiharage biri ku mitumba ibigori n'ubu ntimuragurisha mugabo mva muti muzoza utugurira ryari sivyo natwabye tuvugana n'umushikira ejo niho twavugana n'umushikiranganje nibaza sinzi kwitangaza risohoye yari yavuze yuko bagira batangure kubigura baracerewe ntaco hagusiba wocerewe kizima bagira biri batangure kubigura nta ngorane none namwebwe rero ndabakeje abarimyi bose mu Burundi ndabakeje muko wanaume kabisa umuntu wo murimyi ndamwemera cyane kuko naje wenda umurimyi sinereka kwiyemera naje ndarima kandi ndiyemera none rero Imana ihezagira Burundi amen iduha akavura keza n'akaga keza iheruka kudukorera ibintu by'ibitangaza yego abantu benshi bari bacitse inkokora ngo buryo bantelefona ngo none dutere itera ngo kumenga murije bubavuze yuko atavura izogwa nimvura niyiwawe imvura niyimana yego
baratera none nagiye mbona ubuje kumbwira ko yogo byareze neza wari yambajije ngo ntere cyangwa sinte ngo byabiri byareze none sinakubwiye ko imvura ari y'Imana abarundi tubandanye gusenga Imana dukore neza tugira umutima w'urukundo Imana izocinezerwa ikiduha akavura keza n'akazuba keza kandi ubu muri iyi mpeshi yaduhaye akavura keza cyane yego nyene cubahiro ibiharage ntivyamerewe nabi n'imvura akazuba karaka none raba n'ubu iracari kwirahuhera nabonye ikiziba hajya hepfo igihe nariko ndaza urabona Imana iguma ivuga iti mperekeze ndabaherekeze gushika vyere neza kugira ngo tuze turime no mu mwongo bica bikunda cyane kubera imvura yaguye umwanya munini no mu mwongo bizoca bikunda hama sezo nayo izocigenda neza umwimbu ushikira kuwundi gushikaho abarundi tuzobona yuko tumerewe neza kandi ndashima yuko ca kivugo Imana yaranyumvise ni Imana yumva kandi yishura umuntu wose kuronka ico ufungura mu Burundi amahera barayahisha mugabo amahera nayo ni nk'inkorora naho bahisha ari yerekana hari amahera ni nk'inkorora naho bayahisha mugabo nayo nyene ndazi yuko bataguye kuhabona kuyabona aho bukera mu myaka 5 iza je nihaye mu 2030 uzompinyutse nta murundi atazafise umuriyoni kiretse kinebwe mwazaca azavuga ati jewe kuri konte ntawo mfise nce ndamubwira nyereka ico wewe wakoze kugira ubura umuriyoni yego nyene cubahiro mwe bajya bita bajya rucari bose muri microfinance azobafise kuri konte agafaranga none ntazoyashoye nk'inkwavu ijana azoba yazishoye kandi ataja gusuma none aca yakoresha iki acakoresha imigambi agurishije ingurube agashirako agurishije ingurube zibiri azoba rose umuriyoni ivyo byose amahera ari haruzu mwavyumvise amahera hari nzogobaza ndabereka amahera ari mwajya kuyatora nayaheretse yego nyene cubahiro Imana ibahezagire mwese amen nawe Imana igume guhezagire yego nyene cubahiro tubakomera amashi menshi baraduhaye impanuro nziza amashi menshi amashi menshi amashi menshi amashi menshi Semavumba simbizwa Semavumba ni sokuru wanje nivyo sokuruza nivyo yego anaja mujyango iwanyu nkabaza rosagariza jewe ndimana n'agatatsira uko imana nka kubisokuru gushika vyo kwindwi gahere namubonye ndagera ku gisokuru cindwi gahere wese yitwa mukubito nawe nyine mukubito ni byiza muze muramenyesha amakuru yego abarundi bumve yuko tugeze mu bihe by'ibikorwa yego dusezere umuvyeyi wacu rero amashi menshi y'amaboko hejuru amashi menshi pour les élections, c'est le peuple qui décide. Il